tribune ya mbere tubaza yuko mu kwezi kwa kane zoyiheza tribune y'imetero 100 ifise amasikari 16 iyo twarayibaterereye kugira ngo twerekane ico ko turi muri football ni karusi twabemereye kuzobakira tribune muri Fondation Pax kugira ngo nabo nyene mu misi iza murabone hafi y'Igitega twe dufise amatele ari autour ya capitale ko turabaza abanyamuramvye nabo nyene ko batonyarutsa kugira ngo iruhande ya capitale politique canke hagati ya capitale zibiri twe dufisemo ibibuga abantu bashobora mu entraînement mu gihe hoba haje imigwi myinshi kabura hagira entraînement urumva rero wewe nukubandaniriza aho twari tugejeje ico gituma twabwiye yuko nti mu nteguro badubwiye kuva mu 2017 twateguye niko twateguye continuité ntihagire igihagarara kandi kugira ngo bikunde nuko twese tuba turi kumwe kuko murazi yuko inyuma y'imyaka 8 uri mushasha hari bimwe wocu usanga bihagaze avyoca bihagarara kuko ntubuzi umuntu acahe kugira ngo akota indege nakarorero ndagitanze kuko rya ndege yatwaye amahera menshi hafi miliyoni 500 ariko kugira bishoboke bicahe urumva uri mushasha ugacuza tutari kumwe cyari twagizene umenya ucahe kubera bijyangira marabonye ubu ibintu byinshi twavuga ati intamba imya zatsinda turonka miliyoni 10 si ibintu byo gutoranya kuri stade ngo uronka miliyoni 10 z'umuntu kugira ngo umwe wese acazironka ni ibintu nyene umuntu agenda arateranya nibaza yuko bizoce bandanya mugabo kuri programa yoyo uretse no ku federation na twebwe iyo nagiye mu mugambwe twavuze ati dushira mu kuboko mu kubaka ivyo bibuga kurondera irake zibiza amadolari kugira ngo ugure synthetique kugufasha kumubiza abanyagihugu kugira ikintu hajya na hajya kikunde tubandaniriza ku mugabo mwishya mu cyumupira w'amaguru tuzogumamwe mu cyungararo sinzoza nka president wa Aigle Noir oya kubera umufisi imigwi myinshi mugabo nzoguma mu cyungararo kandi turizigiye yuko tuzobananya nko twavuze no muri basketball ngira marabonye yuko twemeye yuko dushiraho Pax League muri basket tugatanguza miliyoni 50 mugabo tukazogenda turamobiliza agenda raduga buke turaza yuko itariki zitatu tuzosinya amasezerano basket ari Makamba kugira ngo uburyo buce buba débloquer début de l'année prochaine kugira bo organiser championnat national ya basket urumva rero ntikoja muri basket uhevye watanguriye kandi benshi bagwa ngo ngira muri basket agiye gutera akajagari nkuko yagateye muri football nta kajagari jewe ntera kuko benshi bibaza ngo nakajagari muga twagombye gusa image ya basket hinduke ngira mubonye ubu avec direction imwe abantu baca baja hamwe bigaca bibintu ryoshe ku buryo mbere hamaze kuza n'ikiyumviro cyuko ho kubakwa ikibuga gitoyi kijamo abantu 3-4 cha basket kugira ngo hase kunyagirwa bakinirumva ivyo byose bivuzwe bitarose bishigikira bica bipfa mugabo tubishigikiwe birashoboka byose nibaza yuko ni buke turashobora gutangura kitameze neza kitari VIP muga gisakaye mugabo tufise intumbero nko mwayibonye twari dufise intumbero yuko federation yasabye ahantu hanini hari ya ku Musufu hegitari 200 umukuru w'igihugu cyaduha 25 cyo tuvuga tuti ama federation nzo hazine hanyuma 216 za federation ishiramwo tere nziza ya FIFA les procédures zizohera muri janvier février muri au niveau yo guheza ibigijanye na plan de financement ya $1 milliard muri Afrika hanyuma twari twasigaje na 5 hectares au niveau ya fondation twari twimviye tuti 5 hectares dushiremwo amatele harimo ya basket VIP harimo na matele d'entraînement football ni hoteli kwa tuti ilifo yuko za turiyumvira ibintu by'iterambere je turiyumvira gusa ibintu bisanzwe bito ku buryo usanga n'abantu ngira murabona gisagara cyarasubiye inyuma kubera investissement zo mu gisagara ntizigeze zijana nibihe urumva urashaka kuri mi equipe ugasanga ikipe imaze 60 nigira tete d'entraînement ugasanga ititera baho gaza kuri Saint Auguste mugabo ntihagire umuntu aba afise vision yo kudevelopa ikintu nakujya bavuga bati niyo yamaze kuronka tere igomitano kubaka par exemple entere yayo ukabona yuko kameme afise nishaka ryo kwerekana ejo hoba hasa gute ibyo rero ngira murabona ngira muri classement provisoire uretse dynamique y'abasoda cyangwa y'abapolisi y'abasoda uravye izindi equipe urabona ko ziri musi ya ziri mu gushika muri 10e position si urumva ni kubera vision ama vision atabayeho kugira uvuga uti ndi muri football none ejo bizaba bimeze gute est-ce que Vitaro y'imyaka 80 ni byo gukinira muri tempete mu vyondo muri entraînement Jose ni mu mutwe cyo kugenda birasubiza hasi rero n'umukiriya akavuga ati none ndi mu vyondo abandi bakakina kuri synthetique imisi yose gusanga ni psychologique byamaze kujya mu mutwe bigaca bitwononera umupira kandi muzi yuko pepiniere nibaje bose bakina ruguru bace bidugira n'abanyabujumbura muzogire evaluation mwese muri journaliste murabe mu equipe yose akina
ngira ikipe ifise baki bakina mu bavyujumbura ngira ni Aigle Noir mugabo abandi bose n'abanyabujumbura muri Aigle uzosanga ari nka batatu bane mugabo ahandi hose n'abanyabujumbura murumva rero ni byinshi hanyuma macamiko izi macamiko zateguwe kugira duhure mugabo naho byo kwanka twebwe tushaka guhura n'abakinyi erega je ngiye Istanbul bose barashaka kuza yega ndabarihira bose nta numwe ari hamwe plus de $500 match disibye nca ntuma ko abakinyi gusa aba staff b'Ubujumbura nkabareka kuko ni batwara amahera menshi bacha ndabareka nkaja Istanbul nkatumako journée FIFA ndabatumako ni inama ya federation ibere Istanbul cha tubagira tubatumako twaba ha invitation kuza Istanbul hanyuma tukaza tugira ko bose abatanzania nabo nzojaho muri iyi minsi niyo nzoba no cyane abo muri Tanzania abo ngahanje ndabareka ko nabo muri East Africa bari twarabonaniye muri Komoro mugabane ntibari bwazi urumva rero byose birashoboka mugabo reka turindire turavye araza kubisoma tukonfirme uwo munsi gushika mardi mercredi tumaze kubimenya ko ari ibyo yamaze kutwandikira avuga ati iki niki ko turaza kuraba ibishoboka mugabo imachi ba itaba abakitira turabonana kuko turakiriya ino kaje muri journée FIFA bazoba bari libre pour une journée à Istanbul ni ibintu byiza kandi indege Istanbul ziza nyinshi aho dufite abakinyi hose hagira amavora 3 4 5 10 meme ku munsi urumva c'est facile kandi arabade abari ha desa libre hari ha twasayero kugira bashike ivyo twobiri habwe natwe turafise ama sponsor kuko atarukino rwa ba federation gusora amahera vyogorana muga twebwe mvuze ntize kuba rencontre c'est facile cyangenda kuba rencontre ni bitoye hanyuma mu gisagara ca Bujumbura nivyo turiko turiga turamaze kwiga bitari bike turamaze gucapa stade ntoyi yo bikwije ama norme ya FIFA yo kubaka ku buryo buke ije ama plan yaraheze byose yaraheze bariko baragira quantification barabe ibikoresho bya bikenewe amafera beto isima d'abord ivyo rero twavuga tuti swati yojahe tuti eski je kumusufa azobe hari zibiri ko nahajya muri Tanzania ngirabona stade nationale na Uhuru zirafatanye ivyo byose ko turavyiga iki kibuga kiracafise ingorane kubera ijya ya jido ko naho twogisubiramwo ijya jido tayikuyeho security niyo bikwiye hanyuma ikindi naco hariho amaje kuri Mex hari hano bakigwanira ministeri ya jeunesse hariho INSS yajemwo hariho n'urundi rusengero ruri hajya tuti none hatanzwe ryari hatanzwe nande muga twavuze tuti byose ni leta izofata ingingo muga kandi kwaramaze kugendera ikibuga ca Cingozi ca message Stade Rukundo turaraba ibibuze dukurikije ibitabo vya FIFA bararavye baraje kuvuga ati ho hinduka iki Peruzi yokugwaho kugira ngo ibe certifié ifo ko tuzana yizwi kuko ijya ntibayicertifiye hanyuma ingoma haragendewe bararaba mbwa ingoma nashaka kugira ingorane hari amazu yegereye cyane ikibuga ugacu usanga peut-être au niveau ya sécurité byo hava bigorana mbwa kandi na tankoma kubera izo bari yari leta ijya tankoma ya stade ya kwigendera umukuru w'igihugu igene nyene yaramaze kugenderwa bari ko bararaba uri twasavye muri secrétaire général bavugane na CAF bazoturikira mu inspecteur tumurihe aze gusejuna mu Burundi hamwe hose atubwira igikenewe twandike hama nimba hazokenerwa miliyari zibiri zuko neva stade 2 canke 3 duce dusaba muri leta ayo mahera barayemeye bace bayaduha duhasubiremwo mugatwe turakira mu kurindira yuko FIFA yubaka ca kibuga mpuzamakungu umva vyose rero biko birakogwa ntagira ubaza ngo nyirango kubera azoca heza ngo ngira ciya bihera oya biriko birabandanya ndaye dushimiye n'umu engineer ariko arabikora kandi ibyo yakoze je yo ntarubaka stade niyo naca nubaka iyo ntarubaka ya Aigle Noir ya Makamba Peace Park naca nubaka iyo nyene yacafye kuko ni ntoyi nziza ikwije ama condition niyo nego cyane mugabo tuca tuyubaka handi probablement ngamu gisagara ca Bujumbura nahajya kuri twatanga ibiganiro n'ubushikiranganje bw'ibikorwa bya leta ngaha kuri Tampete tiza kumenya Tampete ni yande Tampete nimba ari ya leta bayihe federation kugira ngo abane Bujumbura baronke aho bakinira tuhagire heza umva rero tuko turavuga urumva ko tuvuga none kazoza murusha mumva ko turi hafi kazoza kuri murakoze rero bibazo ko nta bindi yo umva tari mwese murakurikirana nta bindi bibazo biri ndagomba rero ndabashimire